Haleluya. Kubera yuko uroraniwe uguwe neza, abarozi bakarara badasinziriye kubera ubuzima bwawe. Uyu munsi baraza guhura n'umuriro w'Imana, baraza guhura n'imbaraga z'Imana, baraza guhura n'ububasha bw'Imana. Aho bakumanitse urahamanurwa mu izina rya Yesu. Semeni haleluya. Nta kindi kiri buhindure atari gutakambira Imana. Musi umwe nigeze kubabwira amakuru y'umuntu. Uyu muntu yari umwana mutoya. Hajya umwana agitanguye kwicara yavura. Murabona abantu babaye rugura, abantu barimye. Iyo uri kurarima ufise umwana uramushira ahantu maze kurima hepfo yawe, ukabandanya uri kora mukazura muraba, uhindukira umuraba, ubandanya ukora. Hanyuma umuvyeyi umwe yari afise umwana kandi ayo n'amakuru yabaye. Haleluya. Cyakubereka imbaraga ziri mu gusenga, ziri mu guhamagara Imana. Murabe igitangaza kiri mu gusenga. Semene. Tugiye gusoma ijambo ry'Imana, igitabo c'abacamanza 6. Haleluya. Haleluya. Tugiye soma ijambo ry'Imana. Turumva ijambo ry'Imana, turasenga, turahanura. Ikintu cyose Imana yateguye gukora iragikora, kuko nindwi yo kuba mu bitangaza by'Imana. Nari mvuze ngo nindwi yo kuba mu gitangaza c'Imana. Sema haleluya. Nindwi yo kuba mu gitangaza c'Uhoraho. Wowe ugurura umutima wawe gusa. Imana iri muri kibazo. Nababwiye Imana ikorera mu bihe, ishiraho ibihe, kandi yishizeho igihe runaka. Iyo utakimenye uragira ibibazo kuko kirakurengana. Haleluya. Haleluya. Sindibuka ko ari ejo hari umuntu Imana yagaruriye inyenyeri yiwe yari imurenze, yari igiye. Ariko kubera gusenga, kuvuga ngo mu yandi majambo igihe cyari kimurenganye, hari ikintu iyo kitabaye mu gihe cyacu kugira ngo kibe, nimba wari gukoresha 50% y'imbaraga zo gusenga, uca ukoresha 90 canke 100% zo gusenga. Kubera iki? Uwo mwanya warenganye, bisaba kugihamagaza imbaraga zidasanzwe. Haleluya. Rero nihagira umwanya na mutoya wo kurengana ku uyu mugoroba, niba ari umunota umwe, niba ari iminota 2, niba ari iminota ingahe, ikubera iminota yo kwakira icyo Imana yapanze ku buzima bwawe mu izina rya Yesu. Sema haleluya. Wiyakirira igitangaza mu mwanya w'igitangaza. Ngo hari igihe kimwe abafarisayo ngo bigeze kurondera igitangaza kuri Yesu, ntiyagikora kuko utari umwanya w'igitangaza. Ubaza baje kumurondera k'ibitangaza ntibabibona kuko nticyari igihe cyabyo. Rero ku kwezi kwa gatatu ni ukwezi ko kwakira ibitangaza. Niwaba maso urakira icyo Imana yapanze ku buzima bwawe izina rya Yesu Kristo. Abavyizeye ni mukomera Imana amashi menshi cyane. Haleluya. Mwakire icyo Imana yateguye. Tugiye gusoma Abacamanza 6 umurongo wa mbere. Reka dusome mu izina rya Yesu.
haravuga ngo abamidiyani batwaza igitugu abisirayeli. Abisirayeli bakora ibyo Uhoraho abona ko ari bibi, maze Uhoraho abagabura mu maboko y'abamidiyani kumara imyaka 7. Nuko abamidiyani bamara igabo abisirayeli, bituma gera mu bihuma byo ku misozi no mu masenga no mu maboma ku bwabo bamidiyani. Kandi abisirayeli iyo bahejeje kurangiriza imbuto hanze, abamidiyani badugana n'abamaleki n'abantu b'iburasirazuba bakabatera, bagasagazayo, bagasiribanga imirima yo muri ico gihugu kurinda ushitsa igaza. Ntibasigarana abisirayeli cyo kubatunga, aragatungwa canka gaka canka kadogoba. Badugana amasho yabo n'amahema yabo bameze nk'isinzi ry'inzige, ubwabo n'ingamiya zabo ntibyaharurika. Batera ico gihugu kugira ngo bagihindure yondoyondo. Nuko abisirayeli baja mu karindiro ku bw'abamidiyani, maze batakambira Uhoraho. Haleluya. Maze batakambira Uhoraho. Ico gihe abisirayeli batakambiye Uhoraho ku bw'abamidiyani, Uhoraho abatuma kuvugishwa nawe, arababarira tuku ni ku Uhoraho Imana y'abisirayeli yagize, ngo yabaduganye abakuye muri Egiputa mu nzu y'ubuja, abakura mu maboko y'abanyegiputa no mu maboko y'ababahaza bose, ngo abirukana imbere yanyu, abaha igihugu cyabo. Ngo arababwira ati ndi Uhoraho Imana yanyu, ntimuze mwubahe imana z'Abamori bene iki gihugu murimwo, ngo ariko mwanka kumwumvira. Yesu atugirire neza. N'aya majambo y'Imana nshaka ko dusangira. Turaza gusoma no ngaha 11 kumanuka, ariko nashaka gatoya tubanze twumva aya majambo some. Bibiliya iravuga ngo abisirayeli bavuye muri Egiputa binjiye mu gihugu cy'i Kanani. Murabizi ko bamaze imyaka myinshi mu bugaragwa, imyaka irenga 40. Haleluya. Bamaze imyaka myinshi mu bugaragwa, ariko igihe kiragera Imana irabajabukana ibingizi Kanani. Bamara igihe kinini bariko baregukira igihugu. Imana irababariye ngo aho muzokandagiza ikirenge hose nzoba ndahabagabiye. Baragenda bakora ibintu bikomeye, Yoshua kiri kumwe nabo. Hanyuma agera igihe Yoshua arapfa. Haleluya. Kandi Yoshua yapfuye ahejeje kurahiza abisirayeli, ababwira ngo mundahire ko mutazosubira inyuma ngo muve ku Mana. Abantu baramurahira, baramubwira ngo tuzogumeza dukorera Imana yawe. Ariko amaze gupfa, n'abantu bose bavuye muri Egiputa bibagira Imana. Hasigaye urungano rushasha rutari ruzi imikorere ingene Imana yabakuye muri Egiputa, ingene Imana yabazanye, ingene Imana yabagaburiye manu, ingene Imana yabambitse. Baravyibagira, hasigara urungano rutari ruzi ivy'ugo rugendo. Haleluya. Kandi Imana yarababwiye ngo igihe cyose muzonta, igihe cyose muzomvako, nanjye nzoca ndabareka, kuko ni jewe ndi ico kubakingira, ni jewe ndabakingiye. Ni mwamva ko rero nzobareka, ndabarekurira abansi banyu. Kandi muri Isirayeli Imana yagiye isigaza amahanga yo kugira ngo abisirayeli nibava ku Mana, ayo mahanga azabakubite bitume bongera kugaruka gutakambira Imana. Haleluya. Bitume bongera kugwamagara Imana, bitume bongera kuririra Imana. Ikigerero ngo bamaze kuva ku Mana, abamidiyani barazamuka, barabakubita, babamerera nabi. Aha twasomye amajambo avuga ngo abisirayeli hageze igihe ata muntu yari akirima ngo yimbure. Iyo urimye, iyo batabisiribanze, barashobora kuzajya abisirayeli bahejeje guteragira imbuto zabo,
bagaca baza bagasiribanga imirima, ntihagire ikintu na kimwe gishobora kuzamuka ngo kinage kimere. Iyo ugiriwe ubuntu naho ntibabisiribanga, iyo byeze baca baza gusarura. Haleluya. Abise baba muri ubwo buzima imyaka 7 ata kintu na kimwe bashobora gukora, niyo barimye bakaba barimiye abamidiyani, bakaba barimiye abanyamahanga. Ubutunzi bwabo bwose, umuntu yoroye inkoko bagaca baza bagatora, umuntu yorora inka bagaca baza bagatora, worora intama bagaca baza bagatora. Ibintu byose bari bafise birisanga biri mu maboko y'abamidiyani. Haleluya. Ubutunzi bwabo bwose abamidiyani barabujana, basigara ata kintu na kimwe bafise, ata kintu na kimwe bafite uburenganzira. Bari bafise ubuzima ububi kandi bafise igihugu, bari mu gihugu gitemba amata n'ubuki. Ibyabo byose, imizabibu, ingano, ikintu cyose bakora abamidiyani baca baza bakagitora. Haleluya. Haleluya. Imana uyu mugoroba iragomba kugusubiza ikintu cyose abamidiyani baje bakagutwara. Igitangaza Imana igomba kugukorera kuri uyu mugoroba nico kugusubiza ikintu cyose abamidiyani baje bagatwara. Iyo tuvuze abamidiyani wumve cya kintu caje kukwiba no kukunyaga. Bibiliya avuga ngo ikintu kigenza Satani sikindi no kwiba no kwica no gutikiza. Satani yaje kwiba, Satani yaje kunyaga, ariko nagenda babwire ngo ivyo yatwaye n'ivyo yamize arabidahwa, arabiruka mu izina rya Yesu Kristo. Igitangaza Imana igiye kugukorera kuri uyu mugoroba nico kukugarukanira ibintu byose abamidiyani bagutwaye, nico kukugarukanira ubutunzi bw'abamidiyani batwaye. Yaba wari unyumvise ubusamuye amaboko ugatera haleluya. Turi mu kwezi kubitangaza, ico naco nigitangaza, na wundi yo bishobora kubikura mu maboko y'abamidiyani kiretse imbaraga z'Imana. Na wundi yobibasha, na wundi afise izo mbaraga zo kubigobotora amaboko y'abamidiyani. Ijambo Imana yampaye ngo dusangire kuri uyu mugoroba niryo kugobotora ibintu byose abamidiyani batwaye ubigarurirwe mu izina rya Yesu. Niryo kugarukana ibintu byose wararimye, himbura abamidiyani. Uribaza wowe waradandaje, abamidiyani nibo batwaye ibyo udufaranga twose barajana. Uyu mugoroba baratugarukana mu izina rya Yesu. Ibyo ukora urima baza gutwara, ibyo tunze umuryango wawe abamidiyani bagaca baza bakajana. Imana yambwiye ngo uyu mugoroba iraza kubibagobotora mu maboko, iraza kubigarura. Niba nyumvise neza, bari unyumvise ubuteye haleluya. Iraza kubigarukana, irabigarura. Isengesho ry'uyu mugoroba niryo kubigarukana, niryo kubizana, niryo kubisubizwa. Semeni haleluya. Bibiliya avuga ngo Abisirayeli barakubitika. Hari abantu bari ngaha bishwe n'inzara, bishwe n'ubukene kandi bakora. Urakora hagahembwa abandi mu isi y'umwuka, amafaranga agaca mu mwanya w'intoki agenda. Abona abamidiyani bahengera iyo byeze bagaca baza bagasarura. Ariko navuze ngo uyu mugoroba ibyo abamidiyani batwaye, ibyo abamidiyani bamize baraza kubidahwa kubw'imbaraga zisumba byose. Nari mvuze ngo ibyo abamidiyani bakunyaze uraza kubigarurirwa kubw'imbaraga z'Imana. Yaba unyumvise ubuteye haleluya. Hari umuntu yabyumvise bikubere nk'uko ubyizeye mu izina rya Yesu. Haleluya. Ngo bongera gutakambira Imana. Ndakunda Imana. Bibiliya ivuga ngo iyo umuntu agarutse ku Mana ibyaha byakuye tukutuku. Iyo ugarutse ku Mana irasubira ikabyeza ugahinduka musha. Naco bivuze ko wari waragiye kuri igikomeye nuko wagarutse ku Mana, nuko umutima wawe ugarukanye ku Mana. Ngo Abisirayeli bagaruka kuhoraho. Numa mikrofone igarutse igabanutse mugerageze. Lotezefa
haleluya. Igikenewe ni ukugaruka. Ikintu gikomeye ni uko wagarutse n'umutima wawe, kongera gutakambira Imana, kongera kwinginga Imana. Ndumva imbaraga z'Imana ziko ziragendagenda ahantu, ndumva ubushobozi bw'Imana buko buragendagenda muri iki kibanza, ndumva abantu bariko baratabagwa bagirirwa neza, ndumva abantu bariko baragarurirwa ivyabo. Semeni haleluya. Abisirayeli bari bafise amazu, bari bafise ahantu heza ho kuba, ariko hagera igihe batangira kuja kuba mu myobo, batangura kuba mu myobo basize amazu yabo. Hari abantu twicaranye muri ibi bibanza bari ahantu mu ntebe tubona bicaye, ariko ubuzima bwabo buri mu myobo, ubuzima bwabo bwihishije mu myobo. Umuntu akumva ntafise umunezero wo gutaha mu nzu yiwe kandi ariwe yayubatse. Badayimoni bakaza bakagutera mu nzu yawe, inzu yawe ukayiburamo amahoro kandi ari wewe wayubatse, bigatuma uja gusembera, bigatuma uja. Navuze ngo umuntu wese yicaye mu kibanza cyawe akacangiriza ko uyu mugoroba imbaraga zisumba byose, imbaraga ziyaduhamagaye zimumanukire mu izina rya Yesu Kristo, ngo baja kwihisha mu myobo, mu buvumo. Kuko ngo abamidiyani bari baduze bameze nk'inzige. Haleluya. Bashwara igihugu cyose cya Isirayeli, baracuzura. Isirayeli bagira ubwoba. Ari umuntu turi kumwe ngaha muri iki kibanza, hagera ko ataha akaganya, agashika mu rugo, akashika mu nzu, agafungura, bwati ndaza kuryama hehe, ko kiriya gitanda ntigenda kironkeramwe amahoro, hajya ahantu ndyama ntigenda haronkera amahoro. N'abamidiyani baje kucicaramwo kugira ngo uje kuba mu myobo. Ndabatangarije kuri uyu mugoroba iki Mana data wa twese barakivamwo, icyawe kiguma ari icyawe, ikibanza cyawe kiguma ari icyawe. Yaba wari unyumvise ubusamu y'amaboko ugatera haleluya, inzu yawe ukayibamwo ariko wumva ubwoba. Ukaba mu nzu yawe ariko ata mahoro ufise, hakagera saa 8 y'ijoro inzika igahinda, inzika nyiganga ukamenga ni nyamugiga imibaye, kibaza ndaza ukuna karara yicaye, yibaza yuko inziza kumusenyukirako, ntaronkera amahoro mu nzu yiwe. Abona abamidiyani uyu mugoroba barasohoka, unanimbuse ngo uyu mugoroba barasohoka, uyu mugoroba baratekera. Semeni haleluya. Inzu yawe urayironkeramwe amahoro, urugo rwawe uraruronkeramwe amahoro, abahura mana yanje uraronkera amahoro mu byawe. Abisirayeli bajya kuba mu buvumo, bajya kuba mu mabuye basize inzu zabo. Wanasifiwe. Basize inzu zabo. Uyu ni umunsi w'igitangaza ku buzima bwawe. Reka nababwire umunsi wa gatanu icyo uvuze mu isi y'umwuka. Wanasifiwe. Biravuga ngo ku munsi wa gatanu niwo munsi babambye umwami Yesu, baramumanika. Ku munsi wa gatanu kuva ku isaha ya gatandatu kugeza ku isaha y'icenda yari karabohora imbohe zari zibohewe ikuzimu zarugaranwe haheze imyaka ibihumbi. Sema haleluya. Narimbuze ngo uyu munsi wa gatanu ni umunsi wo kukubohora, ni umunsi wo kugusohokana ukava muri icyo gituro, ukava muri iyo mva, ukava muri uko kuzimu. Sema haleluya. Ni umunsi wo gutakambira Imana, ni umunsi wo gutakambira Uhoraho, ni umunsi wo gutakambira Yesu. Semeni haleluya. Baba mu byobo, baba mu kuzimu, binyegeza mu myobo. Hari abantu tubona bari ngaha ibitekerezo byabo biri mu myobo, ariko ndagutangarije uyu munsi urasohokayo mu izina rya Yesu.
ndagutangarije uyu munsi urasohokaye. Haleluya. Ibaze wewe wadandaje, uzi yuko ku mugoroba uza kwegeranya amafaranga, wajya kuraba muri comptoir ugasanga comptoir iragaragara kandi wacuruje, ntumenye amafaranga yagiye. Haraba midiyani binjiye mu byabo. Haleluya. Nibo baza kukunyaga, kukwiba, kugutwara ufise, ugashira amafaranga mu nzu mu cyumba cyawe ukayabika, ariko wajya kuyarondera ntuyabone. Kibaze none nabana bayibye kuko atamwana azaho hantu yashira, atamuntu azana ukayashakisha ukayabura. Zo ni imbaraga z'abamidiyani zatwaye ubutunzi bwawe. Ndagutangarije ko uyu munsi, ndagutangarije ko uyu mugoroba abamidiyani barava mu bubiko bwawe, barava mu bigega byawe, barava mu ndimiro yawe, barava mu kazi kawe, barava mu bana bawe. Ikintu cyose ukoze usanga kigenda kiyonga, kimeze nk'ifu umijiye mu mazi. Uhembwa umushahara mwiza, uhembwa amafaranga atacabaye, ariko ukwezi guza kurangira uri mu madeni, uri mu madeni adaharuka. None ibi nibiki ndimo? Uri mu buzima nk'ubuzima bw'umuntu ari mu buja. Satani yarajya kugira umuja. Uku kwezi kwa gatatu ni ukwezi ko gusohoka, tugasohokana n'ibyacu, tukava mu maboko y'abamidiyani, tukava mu maboko y'abarozi, tukava mu maboko y'abapfumu, tukava mu maboko. Semeni haleluya, sema haleluya, haleluya. Numva umwuka w'ubuhanuzi, ariko reka tubanze twumve ijambo gato. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Kuko ijambo rirakubohora, ijambo rirakubohora, riragukura kiyo mizana, riragukura kiyo migozi. Icyatumye Abisirayeli bava muri iyo migozi ngo nuko basobanukiwe icyabaye ku buzima bwabo, batakambira Imana. Bati kumbe yo twaribagiye umuremyi, twaribagiwe ufise ubuzima bwacu, bafata umwanya wo gutakambira Imana. Narimbuze ngo uyu mugoroba turatakambira Imana. Imana yo mwijuru ihaguruke. Imana yavyemeye, Imana yabisezeranye yuko haleluya, yabisezeranye yuko isengesho ry'uyu munsi, ikintu cyose cyatwawe n'abamidiyani, tuza kugisubizwa mu izina rya Yesu. Turaza kugisubizwa. Akazi kawe kicayemo abamidiyani, uyu mugoroba uraza kugasubizwa. Ikibanza cyawe kicayemo abamidiyani, uraza kugisubizwa mu izina rya Yesu. Mwanyumvise neza? Sinzi ko muranyumva, muri ko murantaho. Uyu munsi abamidiyani baraje mu buzima bwawe, baraje mu mubiri wawe, barasibanganya. Wabaye ikirimbiro ry'abadayimoni, wabaye ikibuga cy'abadayimoni. Uyu munsi biramenyekana yuko muri repentance hari Imana. Uyu munsi biramenyekana yuko dufise Imana, yuko dukorera Imana. Semeni haleluya, semeni haleluya. Biraza kumenyekana. Bafata umwanya wo gutakamba. Biravuga ngo umugabo yitwa Barutolomari yafashe umwanya wo gutakambira Imana. Yarabagije ngo uyo ninde arenganye, baramubwira ngo ni Yesu. Baca bafata umwanya, acafata umwanya wo gutakamba, aravuga ngo Yesu mwana wa Dawidi ngirira imbabazi. Warafashe ibihe byo gusenga ucecetse, ariko uyu mugoroba turaza gutakambira Imana, tunyiganyiza intebe y'Imana, Imana imanukane. Asemeni haleluya. Bafata umwanya wo kurira,
binginga Imana. Dusome umurongo wa 12 ajya twasome. Sema haleluya. Semeni haleluya. Sema haleluya. Sema haleluya. Ndiko numva impwemu ziriko zimpamagara. Ndiko numva impwemu z'abantu ziriko zimpamagara. Ukareka nakubwira ubuzima bwawe bwishwe nivyo batuye ku buzima bwawe. Buraza gukizwa n'ico udakwatugwa ko kuyu mugoroba. Ibyo bakwatuye ko nivyo byakwitiye ubuzima. Ikimana igiye kwatura ku buzima bwawe nico kigiye kugukiriza ubuzima. Hari irindi jambo rigiye kwatugwa ku buzima bwawe. Haleluya. Uyu munsi Imana irabikora. Narimbuze ngo uyu munsi Imana irabikora. Mukanya gatoya turaza guhanurira ubuzima bwawe bwabaye nk'amagufa yumye. Uyu mugoroba buraza kuba buzima. Yaba wari uvyumvise ubugize gutyo ukavuga ngo ndavyakiriye. Naho naratangura kugira uwo mvuze ko tangure wizere. Wanasifiwe. Haleluya. Nituza kuja mu isengesho atabaye kubanza guhanurira ubuzima bwawe. Ijambo ivyo mu kanwa k'Imana riraza kuguhagurutsa. Tabona abantu bari mu bushima butandukanye bubi bashizwemo n'abamidiyani. Ndaza kukubwira ibibanza bagushizemo uraza kubisohokamo mu izina rya Yesu. Narebuze ngo uraza kubisohokamo. Ijambo rye birarema ntabwo ari nungwibeshe ivuze irabikora. Rurema niryo zina rye. Rurema niryo zina ryiwe. Hari ibyaza kurema ku muryango wawe, ku bana bawe, ku mugabo wawe, ku rugo rwawe, kuri bene wanyu, hari ukomoka. Hari Mana yanje, Mana yanje. Abumva bizeye Imana nimugire guca. Sema haleluya. Sema haleluya. Wa mukobwa we, Imana ikuremera igitanga. Imana igukure ko karande ziwanyu. Igukure muri karande ziwanyu. Igukure muri kavukire ziwanyu. Kuko hari karande ziwanyu ikigukurikirana. Ariko uyu mugoroba Imana iravuze ngo irakubohoye. Igukuye muri izo ngoyi, muri izo mvuto, muri iyo migozi y'ibisokuru n'ibisokuruza by'iwanyu. Dusome 12. Shake mere ku 11. Haravuga ngo bukeye umumarayika w'Uhoraho haleluya. Ngo bukeye umumarayika w'Uhoraho araza. Iyo tuvuze umumarayika w'Uhoraho tuba tuvuze Yesu. Bukeye umumarayika w'Uhoraho araza. Umumarayika w'Uhoraho yaje. Narimvuze ngo umumarayika w'Uhoraho yiyiziye, yimanukiye ari hano. Yicara munsi y'igiti cy'umweroni cyari muri Ofura, cyari cya Yowasi umwabiyezeri, kandi umuhungu we Gideoni yari kora kubitingano mu bwato bwaganirwamo vino bwimbye mu kuzimu kugira ngo azinyegeze abamidiyani. Nuko umumarayika w'Uhoraho aramwiyereka, aramubarira atuhoraho ari kumwe nawe, ewe wamuhiziwe w'inkomezi. Gideoni aramwishura ati mugenzi, namba Uhoraho ari kumwe natwe niki gituma ibyo byose bitubako?
kandi bya bitangaza byiwe byose basogokuruza batubarira biri hehe? Haleluya. Twicaranye n'abantu bamaranye iminsi ivyo byibazo muri bambwiye ibitangaza, bambwiye ibikorwa by'Imana, bambwiye gukomera kw'Imana, none ko mbona ubuzima bwanjye bushishikara gupondekana cyane. Gideyoni nawe atangura kuvugana n'umumarayika w'Imana, aramubaza ngo none nimba jewe ndi umunyenkomezi, nigiki cyatumye Imana itureka ikadutanga n'utuntu ndiko ndadukubitira mu kuzimu nihishije? Haleluya, haleluya. Muri ko murako guhagaruka ikintu cyo kwihisha, cyo kwinyegeza, haleluya. Wambara agahuzu keza kagatera ishara abantu, ubaka akazu kagatera ishara abantu, wadandaza bigatera ishara abantu, ikintu cyose ukoze kigabatera inzigo. Abarozi n'abantu babi cyane. Arashobora no kubabazwa gusa kubera ko ufise amagara meza, kutagwaragurika kubera ko abana bawe biga, akanyagurutoki akavuga ati sinzoryama nkimubona akiri muzima. Ndamutangarije ahari abyumve. Semene, haleluya. Ahari abyumve, naca azogira ubuzima bwawe, naca azogira abana bawe, naca azogira urugo rwawe. Uri umunyenkomezi, uri umunyembaraga. Sema haleluya. Naca azogira ubuzima bwawe. Umuntu bakamugirira ishari kwa ronsa akazi, bakamugirira ishari kwa hejeje amashure, bakamugirira ishari. Haleluya. Uyo mwana yari mutoya, hano umwana akiri mutoya, ikintu cyose atoye atamukana, ikintu cyose atoye arajya. Hanyuma nyina we wari kararima, haza akayoka kinjira mu kanwa, gaca karamanuka no mu nda. Mama we ntiyabibonye, naho karakana gatoya. Hanyuma umwana akurana kakayoka mu nda. Uko yakura niko nawe yanzoka iri mu nda yagenda ikura. Arakura araba inkumi, agera kurongogwa. Hageze ko arongogwa, agenda kurongogwa inzoka iri mu nda. Yarakuze, ubukwe buraba, ibintu bigenda neza. Hageze mu ijoro bajyamye, umugore n'umugabo bajyamye, hajya bari kumugore ari karahirira umugabo ahiri, inzoka iracomoka iva mu nda, irasohoka ivayo, ikomora wa mugore. Hejeje kumukomora wa mugabo, ikomora wa mugabo wiwe, arapfa. Icyo yongera isubira mu nda ya wa mugore. Bukeye mu gitondo asanga umugabo yapfuye. Araraba ikintu cyabaye, cyo cyamwishe, arakibura. Ahibwira abantu ibyabaye, baca guhamba ikiziga. Umugore abandanya abangaho heze iminsi, haza undi musore kumuresha. Baramukwa kandi bugira kabiri, aragenda. Ageze mu rugo kwa kundi nyine, ageze mu ijoro basinziriye, yanzoka yongera iracomoka, ikomora wa mugabo, arapfa. Haleluya. Hari ibintu biriko byangiriza ubuzima bwawe, byabaye kuva kera, byabaye kuva mu buto bwawe. Ibintu bimwe bimuri kubona bipfa, biriko biva ku byakoretse ku buzima bwawe kuva kera. Kandi iriya nzoka ntiyapfuye kwizana, abantu bayirungitse, n'abarozi bayirungitse. Hari inzoka iriko ikomora ubuzima bwawe ivuye muri wewe. Uyu munsi
ndaza kukubwira ikigiye gukorerwa mu izina rya Yesu. Semeni haleluya. Nawe bukeye mu gitondo basanga yapfuye, baca guhamba. Haba kuwundi musore wa mukobwa n'ubwo yari afise igikundi, baza umuntu amaze kurongorwa inshuro zibiri hazundi agira gatatu. Yari mwiza pe, jama niwe bivuze. Hari abantu beza tubona ku ubwiza bw'Imana, ariko muri havamo umururazi, havamo ibintu byo kwica ubuzima bwawe. Uyu munsi umuti uraboneka mu izina rya Yesu. Nari mvuze ngo uyu munsi umuti wabonetse. Haleluya, abizeye nimugira guca mutele haleluya. Umusore agira gatatu, abantu batagira Imana, abantu batagira mpemuye apfaho byo. Uyu munsi mwemu w'Imana kumere mwemuye, uhabwe mwemuye, Imana iguhe mwemuye. Ku musore nawe agira gatatu, hageze rya joro nyene basinziriye, iravyuka nawe iramukomora. Biba ku basore batatu, ongera ku zundi musore agira kane. Haleluya. Ari abakobwa bicaye muri ibi bibanza batararongorwa, bataragira ingo zabo, hari inzoka zibavamo zigakomora mwisi y'umwuka. Fiance wawe mwari muri kumwe, mwari mubigejeje kure, byari byakomeye, inzoka ikamukomora pi akagusezera ata mpamvu nini. Urubanza rugapfa gwari rwapanzwe, bamaze kukudota, byaheze, ukumva bivuyemwo, inkwana akaziheba, kamaze none umoye iki? Umva ntacyo gukunda. Wiraba mu kiyo ukabona uri mwiza, ntacyo ubaye. Ariko ni inzoka iva muri we ikagukomora. Uyu munsi ricwa mu izina rya Yesu. Nari mvuze ngo uyu munsi ricwa. Haza umusore agira kane, azavuye mu butayu, avuye gusenga Imana. Aramuresha, ariko arasenga, ariko umusozi Imana yamubwira ngo genda ureshe umukobwa yitwa uku, ariko umusozi ahanaha. Ahageze amaze kumuresha, abantu bamaze kumenya ko yamureje, baramubwira ngo wewe ngo tuje kukwereka imva zitatu bahamvye hamwe, nawe witeze gupfa. Arababwira ngo nimureke kunsamasa, hari icyo navuganye n'Imana. Hari abantu bafite icyo bavuganye n'Imana ngo bazamura amaboko batele haleluya. Hari icyo Imana yakubwiye. Umva nabwo twicaye ku mutogoto w'inkono, ariko twicaye ku ijambo rya nyir'inkono, twicaye ku ijambo ryahanuwe n'Imana, twicaye ku cyo Imana yatuvuze ko. Sema haleluya. Wewe ntabwo uzopfa, wewe ntabwo uzomera nk'abandi. Nimuri ko muranyumva neza, nimuri ko murakurura umwuka ndimo, ariko muraza kunyumva neza. Icyo ndiko ndavuga waza kucakira. Semeni haleluya. Shishikara kumva amazina nkwega, ariko shaka kugira ngo mubanze mwumve neza. Nimuhave mubyina mutumvise ingoma zavugijwe. Haleluya. Arababwira ngo nimureke aco navuganye n'Imana mwibanga, ati mwe nimundeke. Arageye aratumye abavyeyi, barumvikanye. Abavyeyi bibaruga ati reka ronderera hano udapfa, bamwereka imva. Haleluya. Zabandi bapfu. Nasomye igitabo c'ingenzi ngo Apoloni amaze gufata mu Kristo navyizigiro, ngo yarabajanye amaze kubaboha, abafungira mu gasho, atangura kubereka amagufa n'uduhanga tw'abantu bapfuye yishe. Arababwira ngo aba nabo zari ingenzi nkamwe, bari mu rugendo barahuba, bisanga bari ku musozi wanje, ejo nzobagira nkuko nagiza. Satani ariko arakwereka amagufa yabo yishe, akubwira ko azokugira nkuko yagizaho. Umubwire ngo amaraso yanje ararura, jewe sindika, jewe sindi nk'abariya. Haleluya.
wabwiye ati ntibishoboka, ntibikunda. Semeni haleluya. Ntibikunda, ntibishoboka. Twarahiye muri repentance. Abo satani yiga yagaraguje gato ko yishakiye, vyarabaye ko akandagije ikirenge hano hantu muri rushengero, ko akandagije ibirenge muri iyi nzu, ndakurahiye ntacyo satani azogira ubuzima bwawe. Apoloni ngo kibereka amagufa y'abancisha. Erega hari abo satani yishe, hari abo satani yamenaguye, asigaye uduhanga n'amagufa. Satani nari karabakwereka, sinzokugira nka kimwe, nzakugira nk'umwe muri abo. Haleluya. Ibya mu Kristo reka maze ndavyihoze nje kuri ya nkuru yanjye narindi sindayibagira. Haleluya. Baragira ubukwe nkuko abandi babugize. Ari amajwi y'abadayimoni ariko arakubwira ngo bivemo ivyo bireke, n'abandi byarabanani, n'abandi ntacyo bageze ko, n'abandi ntacyo bashoboye. Ivyo byihoze ntaho uzogera, ntaho uzoshika. Nagenda babwire ngo ivyananiye abamarayika Yesu yarabishoboye. Ibyo abamarayika baravye bakaraba hirya, Yesu yarabishoboye. Baragira ubukwe, iragenda neza, baca kucumba, baja kuryama. Ariko Imana yari yamubwiye wa musore ku munsi w'ubukwe, mw'ijoro ry'ubukwe rya mbere ntuzosinzira, hari icyo nza kukwereka. Narivuze ngo uyu mugoroba hari ikintu Yesu agomba kukwereka cisha ubuzima bwawe. Yesu agomba kwerekana icisha ubuzima bwawe. Ntusinzire. Hari abantu bamaze iminsi basenga, bari maso, barira Imana. Imana igiye kukwereka icisha ubuzima bwawe. Imana igiye kukwereka icisha urugo rwawe. Imana igiye kukwereka aho ibintu byapfira. Namubwira ngo uze guhengera hajya umugore asinziriye, tutangura gusenga. Kandi uze kwitwaza inkoni, uyishire ku mutwe w'igitanda. Azayizanye, yaje yizanye. Nagenda babwire ngo turafise inkoni y'Imana, turafise inkoni y'Uhoraho, turafise inkoni y'Uwiteka. Semeni haleluya. Hajya basinziriye, hajya umugore ubona wenyine yabaye nk'umuntu yiwenyeka, ari hafi kugatapi ngaho, araceceka. Umugire mubwiye ngo ceceka, ngira ikintu ndakwereka. Azabona umukobwa arasaba, abona ikiyo kamahere kiracomotse, gitangura kumushakisha, kimushakisha, kiramurondera, kiramubura. Yumva ijwi rimubwiye ngo kubita, mena mu mutwe. Sema haleluya. Niwakira imbaraga zo gukubita mu mutwe, zo gusambura. Wakira inkomezi k'uyu mugoroba zo kumena umutwe yanzoka, kumena umutwe Satani. Acarahonda umubyimba w'inzoka mu gishingo cyahari kuryama umubyimba wiwe, haca hajyama umubyimba w'inzoka. Ndatangaje ikinogo wari kuryamamwo kigiye kuryamamo umubyimba w'inzoka mu izina rya Yesu. Ikinogo bari bakwe, haleluya haleluya. Icyo bari bakwimbiye, icyo bari bashizeho ku bwawe kigiye kuryamamwo uwo mubyimba w'inzoka. Semeni haleluya. Babyizeye nimugire guca mutele haleluya. Inyuma hari haraye imisore, ku muryango hari haraye imisore iraririye kuza guterura ikiziga mu gitondo, nkuko bari baramenye. Yo, hari abantu bamenye, hari ibyo bamenye,
babwire ngo kuri jewe ntibishoboka, kuri jewe ntibikunda. Sema haleluya. Uwa bari biteze ko ari bagiye guterura, babona aracomotse nibaje kubugururira, babona nibaje kugurura umuryango, barakanguka. Nagenda baguye mu gahundwe, bararaba. Nagoma nakubwira ngo abansi bawe, abari bakurindiriye, abari bakwiteze, bagiye kugwa igihumura. Bari barindiriye ubuzima bwawe. Warungitse inzoka ku buzima bwawe, aje mu gishingo cyawe mu izina rya Yesu. Narivuze ngo aje mu gishingo cyawe, ibyo yakwifurije nabibone, ibyo yakurungikiye niyumva ingene biryoshe, yo haleluya. Semeni haleluya. Ibyo yari yarapanze bimugarukire, bimugarukire. Semeni haleluya. Vuga ngo haleluya. Vuga ngo haleluya. Baratangara. Hari abantu bagiye gutangara, hari abamidiyani bagiye gutangara, hari abapfumu bagiye gutangara. Bari bafise amazina yawe, bari bafise ubuzima bwawe, bari babushize ahantu mu icupa. Iryo cupa rihuye n'imbaraga z'Imana. Sema haleluya. Sema haleluya. Sema haleluya. Sema haleluya. Sema haleluya. Ya zamura amaboko mugire gutya. Tera haleluya. Imana iragutabaye. Iragutabaye wa musore. Haguruka. Ndaguhanure. Tugire gutya, tugire gutya, tugire gutya. Tugire gutya, tugire gutya. Haleluya. Semeni haleluya. Mbonye abantu bashize ubwenge bwawe mu icupa kugira ngo utiga. Rimwe na rimwe iyo ugiye kwiga ibintu birayonga, ukumva ubwenge busa nko guparanganya. Ugiye kwiga bagushize mu icupa, baricanira hejuru y'umuriro. Bikwishuri ntibigenda nkuko wowe ubyipfuza. Hari igihe mbere wumva wowe bivamo, ariko Imana irarimenye. 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 Abari bagiye kukugira umusazi, yaba munyumvise bamugize gutya, bamugize gutya. Mbonye bariko baramushuhura. Abari bagiye kukugira umusazi, none umusore nk'uyu Mana barozi. Urashuha umutwe ukumva ugiye gusara, ariko kuva uyu munsi ntibizongera ku buzima bwawe. Imana igukoreye igitangaza, Imana ikugiriye neza. Ugiye gutangura kubona ikimenyetso cy'ibyiza, ugiye gutangura kubona ukugirirwa neza n'Imana. Imana iragukijije, ikurinze gusara. Abari baguteguriye kuba umusazi iyo bagiye kwiruka ku misozi, ababyumva bizeye imbaraga z'Imana bimutere haleluya. Imana ikugiriye neza. Lopezala. Teri indi haleluya, teri haleluya. Imana irakugiriye neza. Imana iragutabaye mu izina rya Yesu. Sema haleluya. Inzoka irishwe ku buzima bwawe. Imana igiye kwiruka n'abiruka ku buzima bwiwe. Narivuze ngo Imana igiye kwiruka n'abiruka ku buzima bwiwe. Narivuze ngo ijuru rigiye kwiruka n'abiruka n'ubuzima bwiwe. Abantu biruka n'abana bawe, abantu biruka n'umuryango wawe, abantu biruka n'umugabo wawe. Imana igiye kwiruka nabo. Tera haleluya.
kwihagurukira. Yavuye mu gacerere, abamidiyani baguhanze, abamidiyani bakuziritse, yo nimumfashe mutele haleluya haleluya. Semeni haleluya. Duhanure canke tugarukiriza abumva bakeneye ubuhanuzi nimutele haleluya. Imbaraga zo kubohora no gukiza. Semeni haleluya. Bernice garanda guhanura. Nagumye numva ibutihinda abantu mu minsi yawe bari kuwitegura kugira ubukwe, bakugiriye ku mupfumu w'ibutihinda. Haleluya. Ariko imbaraga z'Imana, abamarayika barungiswe bukwi na bukwi gutwika no kumenagura. Barakureretse ngo ntuze wigera uronka umwana, ariko Imana igiye kukugirira neza. Uzobyara babireba, uzogira abana babyitegereza. Bakugiriye ku mupfumu wano hitwa ibutihinda, naho sindigera munyurayo, ariko nagumiye numva iryo jwi. Ariko Imana iragutabaye ku uyu mugoroba, ikugiriye neza. Uzoheka babireba babyitegereza. Abantu bakugiriye ishari, bakugirira inzigo. Imana yaguhaye agakiza, birabajya. Babona iguhaye urugo, birabajya. Baravuga ngo aze yicwe n'agahinda. Ndatangaje ngo agahinda bari bariteguye ku buzima bwawe gahindukira imiryango yawe. Niwe yicarire wakira igitangaza cy'Imana. Haleluya. Imbaraga abamarayika bariko bajabuka intara n'imisozi, bajabuka amakomine. Wowe yicariye ngaha, ariko abamarayika bariko bararenga lote santaya za la glory. Imbaraga zisumba byose turiko zirarema, turiko zirubaka. Semeni haleluya. Baniga yo ntibishoboka. Bagerageje kukwica mu minsi bariko witegurira ubukwe, birabananira. Zari imbaraga z'Imana, zari imbaraga za repentance. Ukwezi kwa gatatu kuguhaye igitangaza cy'Imana. Wakire igitangaza kivuye mu ijuru, wakire gutwenga, wakire gushigwa hejuru. Abandi babyizeye bumva bari muri imwe yo kwakira igitangaza, nimutele haleluya. Tela haleluya. Tela haleluya mwabakobwa mwe. Sema haleluya. Abaziritswe, ababoshwe, sema haleluya. Iyo Dante yazala deko sadirafa. So ni imbaraga z'Imana. So ni imbaraga z'Uhoraho. So ni imbaraga z'Umwami. So ni imbaraga z'Umucunguzi. Turiko ziragenda no gutazibona, ziri muri iki kibanza. Turiko zakora ama operation atandukanye ku buzima bw'abantu. Akiri igitangaza mu izina rya Yesu. Akiri igitangaza mu izina rya Yesu. Bega ukwezi kudasanzwe, bega ukwezi kudasanzwe. Ukwezi imfura ya yandi mezi. Tela haleluya. Rosheketefeva habwa ibyawe. Ubushobozi buriko burarema, ubushobozi buriko buragendagenda, ubushobozi buriko buratanga urubyaro, ubushobozi buriko buratanga amafaranga.
nimumureke nimumurekure mumube hafi gusa muri Hallelujah. Nimusamale hallelujah. Wakiri igitangaza cyawe k'uyu mugoroba. Wakiri neza Imana k'uyu mugoroba. Wakiri ubwiza bw'Imana k'uyu mugoroba. Wakiri kubohoka k'uyu mugoroba. Wakiri ubutabazi k'uyu mugoroba. Inzoka yari yateguye kukwica nihicwe mu izina rya Yesu. Bari bazi kugiye gukogwa n'isoni, baracahehe kwijuru ritabaye. Uzashima Imana bose babireba, icyubahiro cyawe ukiheba kureba. Hallelujah, hallelujah. Umugabo Danieli baramwanze maze bajinama nawe asenga Imana, bamuha intare ziratinya kandi zitariye rwose zirashonje, agwamwo babireba atabagwa bareba. Ninde yizeye kw'intare zari zasamiye ubuzima bwiwe agiye kuzigwamo zikaguma zimwitegereza ntagira icyo zigira ubuzima bwiwe? Ababyizeye nimugire gutya mutele hallelujah. Lotaya zalando Jesus. Zirashonje ariko ntacyo zizokugira, ni ntacyo zizokugira. Uzozisohoka muri muzima, uzova mu rugo rwo buri muzima. Sema hallelujah. Ndiko ndabona amatanure y'umuriro yacaniriwe abantu, ariko hagati muri ayo matanure harimwo umwana w'Imana afise ubushobozi bwo guhagarika imbaraga z'umuriro ntagira icyo zigira ubuzima bwawe. Abumva bizeye igitangaza cy'Imana bumva ko bari kumwe na Yesu, nimutele hallelujah. Mbega aba bantu ndabagira gute ko mbona bariko baranyitegereza n'abatumva ivyo ndiko ndavuga? Igitangaza kirakujabukanya amahanga, igitangaza kikugejeje kure, igitangaza ayayayayayayaya. Mbega umunsi, mbega ijoro, mbega umugoroba udasanzwe. Semeni hallelujah. Ndavuze ngo ni wakira igitangaza bose babireba. Jesus Lanteyazala. Hari imbaraga ziruta izindi mbaraga zose izo Yesu. Hari imbaraga ziruta izindi mbaraga zose izo ni za Yesu. Hari imbaraga ziruta izindi mbaraga zose izo ni za Yesu. Akira imbaraga zikubohora iyo migozi, akira imbaraga zigucagagura iyo minyororo yariboshe ubuzima bwawe, yariboshe amagara yawe. Niwakire kwidegenza. Ya ndabona ukuboko kw'Imana kuriko kurakora, ndabona ukuboko kw'Imana kuriko kurakora. Semeni hallelujah. Ukuboko kw'Imana kuriko kuradukura ko ikintu cy'ikimaske cyari mu maso yacu cyatuma baturaba tukatubona nk'abataribo, bagiye kuturaba batubone nk'abantu bazima, batubone nk'abantu bo mu maru, batubone nk'abantu bagaciro. Abumva bizeye izo mbaraga z'Imana nimutele hallelujah. Hallelujah. Humura ntugipfuye, inzoka yapfuye mu gishingo cyawe.
nyeneyo yapfuye mu gishingo cyawe, uwayirungiza agiye gupfa mu gishingo cyawe, uwakimbiye ikinogo agiye gupfa mu gishingo cyawe, asemeni. Haleluya. Nimumfashe mwakire. Mbega ko abantu mutari ko murakira sangapi? Nimwakire neza y'Imana, nimwakire ubwiza bw'Imana. Tera haleluya. Wembonye Imana iguhaye akazi karengeye ko warimo wewe nyene unda. Imana iguhaye akazi, Imana irakudugije. Akazi warimo ni kari kakunezereye, ikwegeje imbere. Tera haleluya. Abantu bakeneye igitangaza cy'akazi, nimuzamura amaboko mutere haleluya. Imana ikongereye umushahara, Imana ikongereye umushahara, Imana irakudugije. Mbonye abantu bongerwa imishahara ku rugezo rukomeye, mbonye abantu bazamuka, mbonye abantu bahabwa amapromotion. Tera haleluya. Chekeria dazafos Roko Santa ya Virga. Liko zedaifa. Hallelujah. Hallelujah. Ayasama jambo y'ibishobisho, ayasama emotion turimo, sukugira ngo mutere induru muvuze ugwamo. Oya, ni jambo ry'ubuhanuzi ryo ku kwezi, ni jambo ry'igitangaza, ni jambo ryo kwakira igitangaza, si ibintu byo kubashusha. No, ni jambo riguhesha igitangaza, ni jambo riguhesha igitangaza cy'Imana, ni jambo riguhesha akazi, ni jambo riguhesha promotion, ni jambo ryica abansi bawe, ni jambo ryica abarozi ku buzima bwawe. Ayayayayayayaya. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Sema haleluya. Umukobwa ari karanda bari yambaye agapira kera, sinzi ko ari umukobwa, sinzi ko ari umumama, afise amahereni maremare, yaciye ahindukira inyuma kandi ari wewe nye afise amahereni yera maremare. Wewe nye ashobora guhagarara. Kwezi kwa gatatu kukuzaniye igitangaza. Murabona ko yambaye ikanzu yirabura? Mwese muramubona? Ariko nabonye mu isi y'umwuka yambaye ikanzu yera. Ofisi ishari mwebwe. Namubonye yambaye umwambaro wera. Imana iragutonesheje kumwe yatonesha Esteri. Tera haleluya. Abakobwa bakeneye kwambika umwambaro wera, nimuzamura amaboko mutere haleluya. N'abamama n'abapapa bazobafasha kuvuza impundu, nimutere haleluya. Hey! Yo 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 yo. Oh yo 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 yo. Imana ikugiriye neza wa mukobwa. Lopez Aria God de la fa. Mwe mubona mu mwambaro yera wirabura, ariko Imana ikamubona mu mwambaro we. Hari abantu bakubona wirabura ariko Imana ikakubona ufise inzo. Ariko abantu yaba bari bazi ngene Imana itubona, botanguye kutugira inshuti, botanguye kutugira abagenzi, botanguye kuduha agafanta. Kuko abantu bariko barakwitiranya. Bwana asifiwe. Bariko bakurabira mu nzu yo gupanga, ariko Imana yo ikubona muri etage yawe. Abantu bariko bambona ngenda n'amaguru, ariko Imana yo ikambona mu modoka yawe. Bwana asifiwe. Semeni haleluya. Semeni haleluya. Abantu bakubonera mu byipfiji, kuko bareba nk'abantu. Bwana asifiwe. Baraba nk'abantu
bakurabira mu marori, nibakura amarori bakurabe neza. Bwana sifiwe sana. Imana igukoreye igitangaza kuri uyu mugoroba. Abamidiyani bari baraboshe ubuzima bwawe, Imana iragucomoye mu maboko yabo. Imana iragucomoye mu maboko yabo. Imana iragucomoye mu nzu zabo. Imana igucomoye mu ibohero. Sema haleluya. Nanumwe bitabera, nanuwo bitakwira, nuko bitinda kuza. Byari byaratinze, ariko aya masengesho y'iyi minsi 30 turimo arabyihutishije, ashumisemo igitensi. Sema haleluya. Biranyarutse, biranyarutse, biranyarutse. Itangaza cabaye. Abantu bariko bakubonera mu Burundi, ariko Imana ikakubonera mu Bwongereza, Imana ikakubonera mu Bubirigi, Imana ikakubonera Canada, Imana ikakubonera Norvege, Imana ikakubonera Suisse. Ariko abantu bariko bakurabira ngaha. Imana igukoreye igitangaza. Abantu bariko bakuraba mu bukumi, bakagusuzugurira mu bukumi, ariko Imana yakwitegereza ikabona uri umumama, ikabona ufise urugo, ikabona ufise umuryango, ikabona ufise inzu, ikabona ufise imodoka, ikabona ufise ibintu byose. Haleluya. Umwanya urihuse, reka dusengere muri iri jambo. Ndayumva ko ari mu bwiza bw'Imana ngo agere gutya. Semene haleluya. Yosuwa 10. Indanza amajambere avuga ngo bategwa n'abami batanu, Uhoraho abaneshesha urubura. Murabyumvise? Bategwa n'abami batanu, Uhoraho abaneshesha urubura. Reka duhere ku murongo w'indwi kugira ngo twihute. Nuko Yosuwa ava i Gilugali, adugana n'ingabo zose n'abahizi bose bibishirira. Uhoraho abarira Yosuwa ati ntubatinye, kuko mbagabuye mu maboko yawe. Niko muranyumviriza? Uhoraho abarira Yosuwa ati ntubatinye, kuko mbagabuye mu maboko yawe. Nta muntu numwe muri bo azoguhagarara imbere. Nuko Yosuwa abahungira ataco binona, kuko yaraye araza ijoro ryose avuye i Gilugali. Maze Uhoraho abaca umuhongo imbere y'Abisirayeli, babicira i Gibeyoni, barabahindikiranya, babakinagiza inzira yose idugija i Betihoroni, babica ingenda gushitsa i Azeka ni Makeda. Maze bakiriko barahunga, Abisirayeli bakimanuka bava i Betihoroni, Uhoraho arekura iminana ivuye mu ijuru, igendera bahonda, barinda bashika i Azeka, nuko barapfa. Ntabwo mwabyumvise? Umuntu wese afise umuntu yari karamwiruka inyuma, afise umuntu yari karamurondera. Ndatangaje ko uyu mugoroba w'imbaraga z'Imana zigiye kumanuka mu minana y'amabuye mu isi y'umwuka. Mana yanjye, umuntu yari karakugwanya ngo agukure muri ako kazi, umuntu yari karakugwanya ngo agukure muri urwo rugo, yari karakugwanya ngo yice ibyawe. Imbaraga z'Imana zimanutse mu minana y'amabuye, zigiye kuhonda abansi b'ubuzima bwawe. Yoni mwanyumvise neza? Imana yanyongoreye ngo ndababwire ngo abansi banyu abamidiyani ubuzima bwawe bagiye guhondwa n'iminana y'amabuye, bagiye gukubitika kuri uyu mugoroba.
ntabwo ari ejo hazokoreka ikindi gitangaza cy'ejo, ariko igitangaza cy'uyu munsi ni igitangaza cyo guhonda abansi bawe. niwakira igitangaza umunota nyene isaha nyene cyo guhonda abansi bawe, cyo guhonda inama z'abansi bawe. ni batanu bakoranye ku buzima bwawe, bakoranije inama bagucaniye umuriro kugira ngo bagucaniye no petaya zalafaya. ndavuze ngo imbaraga z'Uhoraho ziramanutse muri aka kanya. imbaraga z'Uhoraho zimanutse mu minana y'amabuye, zije kubasohora mu byawe, zije kubasohora mu rugo rwawe, zije kubasohora mu bana bawe, zije kubasohora mu gihugu cyacu, zije kubasohora mu byacu. ababyizeye nimutere haleluya. ariko aratibagurika muri uyu mwanya nyene, ariko aratibagurika muri aka kanya nyene, ariko arabahonda, ariko arabanyuka. ayo mabuye, ibuye rizima ni Kristo. sema haleluya, semeni haleluya. bari abapfumu batanu bahagurukiye ubuzima bw'Abisirayeli. imbaraga z'Imana zica zirakuru, zirabahonda, zirabanyuka. akira imbaraga zo kunyuka abansi bawe, akira imbaraga zo kunyuka abadayimoni, akira imbaraga z'igitangaza. Imana ishize imbaraga mu kuboko kwawe. Mana yanje, Imana ishize imbaraga mu kanwa kawe. icyo uzatura ku buzima bwawe kizoba, icyo uzatura ku bana bawe kizoba. semeni haleluya. umva ikindi kintu ijwi ry'Imana ariko riranyongorera. iyo minana y'amabuye ikorokeye ku maboko y'abantu bari bafashe ubutunzi bwawe, y'abantu bari bafashe business yawe, y'abantu bari bafashe icyubahiro cyawe, y'abantu bari bafashe amagara meza yawe, bari batumye ugwaragurika iminsi yose. ndavuze ngo niwakire igitangaza gikubita ibuye ry'Uhoraho. semeni haleluya. Dawidi yabwiye Goliyati, aramubwira ngo uje kungwanya witwaje amacumu n'inkota zikomeye, ariko jeho nje kukugwanya nitwaje izina ry'Imana ya Isirayeli. iyo wacokoye tuje twitwaje izina ry'Imana y'Uhoraho. semeni haleluya, semeni haleluya. bikubise ku maboko, bonye baciye barekurira hasi ibyawe byose, mbonye baciye barekurira hasi ibyacu byose. turi mu isi y'umwuka, turi mu isi y'imwemu. baciye babirekurira hasi, barekuriye hasi dosiye yawe, barekuri Yesu we, barekuriye hasi ibyawe byose. Bwana sifiwe, Bwana sifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. akira ibuye rigukiza ingwara, akira ibuye riguhesha ubutunzi bwawe, akira ibuye riguhesha akazi kawe, akira ibuye riguhe. Mana yanje, Mana nimuse nk'abahaguruka gato. abacicaye. Haleluya, 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 haleluya. icara ku mutwe w'iyo nzoka, icara ku mutwe w'iyo nzoka, yicare kuyijanjagure, yicare kuyihonyore, yicare kuyifyonyore mu izina rya Yesu. Imana, haleluya. icarira abo badayimoni, icarira abo barozi, icarira abo bapfumu, icarira abo bansi bawe, icarira iyo ngwara, icarira ubwo bukene.
Ay 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 ay. Birabaye 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 birabaye. Sema haleluya. Umanutse kwirya mirongo yo hasi ngo Yosuwa ayo mabuye Imana yari kirakoresha akubita abo bansi ntibahera. Imana iravuga ngo man ndabona ko urugamba rutararangira, hagarika izuba kuri Gibeyoni. Semeni haleluya. Hagarika wazubawe nawe wakwezi, hagarara banze nihore abansi banje maka ndabahejeje mwizina ry'Uhoraho Imana repentance. Izuba rigiye guhagarara ku bwawe maka wihoye abansi bawe, maka wihoye ay 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 ay, maka wihoye. Igitangaza gihagarika izuba rigahagarara. Bwana sifiwe. Bwana sifiwe sana. Barabakubita kugeza bose baherengete. Hazovyuka abandi ariko abari nyuma yawe muri iki gihe muri uku kwezi Imana irabaranduranye n'imizi, kubera yuko abadayimoni batarambirwa baguma bagerageza kwiruka, ariko Imana ikwambitse imbaraga, Imana ikwambitse ubushobozi. Bazokurasa imyambi yikubite kuri antibal, yikubite ku gikoti gikingira igikiriza cyawe naco. Yo semeni haleluya. Imana irakwambitse umwambaro ku buryo naho bazokurasa bizokwikubita ku nkinzo y'Imana, bizokwikubita ku nkinzo y'Uhoraho. Sema haleluya. Igitigiri kinini cy'abantu benshi bari bagwaye ingwara zitandukanye, Imana irabakijije mu izina rya Yesu. Ni iminsi y'ibitangaza. Ukitangura kwiyumvira ngo byoshoboka bite ko nanyoye imiti itandukanye bikanka. Erega n'igitangaza n'utwumiza. Inyuma y'iminsi mike uzoja ku baganga bakubwire kuri muzima, bakubwire ko ay 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 ay, bakubwire ngo caka ibyimba cyari mu nda turagishakishije turakibuze. Mana yanje turakirondeye turakibuze, dusanze uri muzima, dusanze amaraso yawe ari mazima. Ni mbabu byakiriye ni mutere haleluya. Wakire gukira, wakire gukira, wakire kubohoka, wakire ubuzima mu izina rya Yesu. Jesus. Rote ya zalando zago. Lafa de lafa. Nimuhaguruke tugarusenge. Tugira twatse umuriro, tugira twatse umuriro, tugira twatse umuriro, tunatatuwashe moto. Ugiye kubona utwumiza muri aka kanya, ugiye kubona utwumiza muri aka kanya. Ndiko ndumva kariri k'igitangaza, ndiko ndumva igitangaza kiriko kirahinda muri aka kanya nyene. Imigozi yaribosha amaguru n'amaboko iracikaguritse muri aka kanya. Imigozi yaribosha ubuzima bwawe, igihudu cyari gipfutse ishusho yawe kugira ngo ntigaragare, Imana iragikuyeho. Abize icyo gitangaza ni bande ngo batere haleluya. Eketeteria dazafos chiketeteria valanta ya zalafos. Bisirayeli ngo cyabatumye babohoka bakagirirwa neza ngo baratakanze barihana. Tugiye kubanza gufata umwanya wo kwihana. Umuntu wese abanze yihane, abanze asaba Imana imbabazi aho yagerereye kure y'Imana. Banze ubwira Imana ngo Mana, nagira umuntu agenda atakira igitangaza kiretse umuntu bigoye ufite ikibazo gikomeye, Imana igomba itange igitangaza. Nemvuze ngo igitangaza igiye gutanga ibitangaza, igiye kubaha ibitangaza. Ugiye kubona abantu bari baboshwe n'imyuka itandukanye ibacomokamwe bavamwo, ibyo banyoye babidahwa. Yo haleluya. Ibyo bariye bibavamwo. Jesus. Mufashe muzamura amaboko, banze ubwira Imana ngo Mana mbabarira, byarangoye ngerera kure yawe. Rite falando zokos ria dazafaya. Jesus.
Jesus. Mana girira imbabazi aba bantu. Yezu batunga. Baharira ibyaha. Baharira ibigabitanye. Gira Imana ikubabarire. Gira Imana ikweze. Gira Imana yandika izina ryawe mu gitabo cy'ubugingo. Kuko ndiko ndabona ibintu bikomeye bigira bikoreke muri aka kanya, ibintu bidasanzwe bigira bikoreke muri aka kanya, ibintu by'imbaraga bigira bikoreke ku uyu munota. Hari icyo Imana igira ikore ku uyu munota, hari ibyawe bigira bigaruke ku uyu munota, hari ibyawe Imana igira igarukane ku uyu mwanya, hari ibyawe Imana igira izane muri aka kanya, hari ibyo Imana igira igusubize muri aka kanya. Senga wisabira imbabazi Imana. Cyose by'abasenzi n'abakozi b'Imana nuko botangura kugendagenda, kuko ndumva imbaraga zatanguye gufata abantu, ndumva imbaraga z'Imana zatanguye kunyengetera mu bantu, ndumva amavuta y'Imana yatanguye kunyengetera mu bantu, ndumva amavuta y'Imana yatanguye kunyengetera mu bantu, ndumva amavuta yatanguye gukora ibikomeye, ndumva amavuta yatanguye gukora ibikomeye, ndumva amavuta bantu usaba imbabazi. Bwira Imana ngo Mana babarira, nyeza, ntunganya, ngirira neza, ngira icare mwigisha, babarira. Hale tantaya za la force. Imana irikiragirira neza. Bonye abantu Imana irikirabagirira neza, Imana irikirabahoza, Imana irikirabazanira ijambo ry'ihumure, ijambo ry'ubuzima, ijambo ry'ibyiringiro, ijambo ry'ibyiringiro, ijambo rirema amateka mashasha. Se lantaya za la force riko tantaria davaya mu izina rya Yesu Kristo. Rantaya za la shikitete Rashikosia varagonde ritititi zafari mizina rya Yesu Kristo, mizina rya Yesu Kristo, mizina rya Yesu Kristo, mizina rya Yesu Kristo, mizina ry'ubushobozi, mizina ry'imbaraga, mizina ry'uhoraho, mizina ry'umwami w'abami, mizina ry'uwanesheje, watsinze urupfu na kuzimu, ufise ijambo rizima, ufise ijambo rya nyuma ku buzima bwawe. Ariko arashwanyaguza, ariko aratemagura, ariko arabomagura, ariko moto unawaka, moto unawaka, moto unawaka, moto unawaka, moto unawaka jioni ya leo, moto unawaka jioni ya leo, moto unawaka jioni ya leo, moto unawaka jioni ya leo. Umuriro watse ku mugoroba, umuriro watse ku mugoroba, umuriro watse ku mugoroba. Ndabona igitangaza kirakoretse, ndabona igitangaza kirakoretse. Abagwaye umugongo, abagwaye ibitugu, abagwaye mu nda, abamene ku mutwe, abo baroze. Imana iragusohokanye muri aka kagoroba, Imana iragusohokanye muri aka kagoroba, Imana iragusohokanye muri aka kagoroba. Uracomoka wava muri iryo bohero, uracomoka wava muri iryo bohero. Sohoka muri iryo bohero, sohoka mu Bamidiyani, sohoka muri iyo myobo. Mu izina rya Yesu, 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 mu izina rya Yesu. Nusamare, nusamare, nusamare. Aya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 . Baragazimani, baragazimani, baragazuhoraho, baragazuhoraho. Hari Imana ikakora, ndabona Imana ikakora, ndabona hari Imana ikakora. There is power. Ndabona hari Imana ikakora, ndabona hari igitangaza kiko kirakoreka, ndabona ijuru rihagurutse, ndabona ijuru rihagurutse, ijuru rihagurutse ku bwawe. Gira igitangaza. Abasenzi, 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 abasenzi ni mwe maso, abasenzi ni mwe maso. Protocol na sécurité ifasha abantu. Protocol abasenzi. Akiri gitangaza, akiri gitangaza. Karabaye, karabaye, karabaye. Barajahe kwijuri gutabaye, barajahe kwijuri gutabaye, barajahe kwijuri gutabaye, barajahe kwijuri gutabaye, barajahe kwijuri gutabaye. Barakwigwa he ku Imana kwigiriye neza. Akiri gitangaza, 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 akiri gitangaza. Akiri ibyawe, akiri urugo rwawe, akira visa yawe, akira icyubahiro cyawe, akira akazi kawe, akira ibyawe, akira amagara meza, akira kubohoka, akira kubohoka, akira kubohoka.
birakoretse 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 Imana iragusohoye birakoretse Imana iragusohoye igukuye tuzitizo ubushobozi zamwegera abantu mufasha abantu guterura. Hari imisoro iri hano muri security protocol, mureke gusamara, mwegera abantu, murashobora kwegera umuntu mukamufasha guterura. Hari imisoro hano. Ubushobozi bw'Imana, imbaraga z'Imana, Imana y'amasezerano, tubahamagaye abamarayika kugira ngo bakubita abamidiyani bari baratwizingiriye ko igihe kirekire mw'ibi bihe by'igitangaza. Uyu mugoroba turagomba imbaraga z'Imana, ubushobozi burema igitangaza. Marayika kore ku bantu, 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 marayika kore ku... Fata uwo muntu, fata tapasike. Mwemwe abantu murako murasamara cyane mu rwego rukomeye cyane. Tapasi. Ndabasabye ntihagira abantu basubira gusengera abantu mu bantu. Mucunge hirya no hino. Muchunge gusa, muchunge takaraba. Ni moto lo takarabasike tutemene tarabasike rote. Ubushobozi buhindura amateka, ubushobozi buva mu ijuru, 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 ubushobozi buva mu ijuru. Ubushobozi ratakapasike rote. Imbaraga z'Imana, ubushobozi bubohora, ubushobozi twari turindiriye igihe kirekire. Turarema ibitariho, turarema umuriro w'ijuru cyagagura imigozi. Turabohoza abantu bari baboshwe igihe kirekire, turabohozwa abari baboshwe imyaka miremire. Marayika wo mu ijuru yururuke acagagura imigozi. Marayika wo mu ijuru yururuke. Marayika araje. Marayika. Zamura amaboko, wakira igitangaza, umugabo bwose ufise, ingwara yose ufise, wizera igitangaza. Ndabona marayika ari hano, ndabona marayika yamanutse, marayika yiyiziye, Imana yimanukiye. Ariko aragenda hagati na hagati mu bantu, ariko aragenda. Senga cyane. Pokea mileta ya zalanto. Pokea. Akira igitangaza. Akira ibyawe, akira urugo rwawe, akira amagara meza, akira gutabagwa, akira kubohoka. Ubushobozi. Imbaraga z'Imana. Mana wari warabivuze mu gihe nk'iki ngo abahungu n'abakobwa
tuzobohorwa ku bwawe, turi mu isezerano ryawe. Igitangaza cyo kubohora ababoshwe, igitangaza cyo gucagagura imbuto, igitangaza cy'Imana. Uyu mugoroba wa gatanu, umunsi wa gatanu w'igitangaza, tururutse imbaraga z'Imana. Ibyari byarapfuye, iby'abamidiyane bari baramiraguye, uyu mwanya turabisubizwa. Turagarukana ibyacu, ibyo abadayimoni bari baratwaye, amagara meza turacagagura, impemu z'abarozi, impemu z'ikuzimu, imizimu y'abapfuye, impemu z'abarozi, abo batanze ikuzimu. Fata umuntu hari inyuma, mwegereye intervention. Ubushobozi bw'Imana, imbaraga z'Imana, ubushobozi. Imbaraga z'Imana. Egera abasenzi, intervena hano abasenzi. Turashwanyagura. Agasaka k'imbwa karahiye. Abarozi barahombye, ikuzimu harahombye. Yewe. Igitangaza muri repentance. Igitangaza kirabaye. Abadayimoni barahombye. Ubushobozi bw'igitangaza mu izina rya Yesu. Abarushe bararuhuka, abagwaye baratabagwa. Igihe iminsi yo kwinjira mu gitangaza, iminsi yo iminsi yo kugarura ibyacu, iminsi yo gusubizwa ibyacu, iminsi yo kuronka ibyo twari twaratakaje. Ubushobozi Yesu wari wabyemeye. Ndizera ubushobozi bwawe, ndizera ugukora kwawe. Umuntu wese yaje kuyu musozi abona ukugira neza kwawe. Umunsi wese yaje kuyu musozi abona igitangaza. Iyi ndwi ya mbere mwami, abona igitangaza cy'Imana. Iyi ndwi ya mbere mwami, tubona ukukora kwawe. Iyi ndwi ya mbere mwami, bimenyekane. Ababoshwe mu buryo butagaragara, ababoshwe mu buryo butamenyekana, ababoshwe byabo, ababoshwe mu ibanga, abo bahambye mu nzuzi, abo bahambye ikuzimu, abo bahambye mu cyobo, abo bamanitse ku misozi, abo babohesheje imigozi, abo babohesheje amajambo. Mu izina rya Yesu Kristo, iki gihe nyene Abisirayeli ijambo ryavuze ngo baragaruzwa ivyabo, basubizwa ivyabo bari batwawe n'abamidiyani. Natwe duhagaze mu iryo jambo. Abamidiyani, abadayimoni, abarozi, inyatsi, ibisigo byari byaratwaye ibyacu, turabigaruza onodojesi. Uhereye isaha turabigaruza. Agasaka k'imbwa karahi. Bimenyekane muri repentance. Iryavuzwe riratashe. Imana yo mw'ijuru, Imana ya Aburahamu, Imana ya Isaka, Imana ya Shadrake na Meshake na Abednego, Imana yasizeho repentance, Imana yahamagaye ishengero rya repentance. Burakeye bimenyekane. Umuntu wese yaje muri iki kibanza amenye ko hari Imana ikora, amenye ko hari Imana itabara, amenye ko hari Imana icinzira, amenye ko hari Imana iruhura, amenye ko hari Imana. Bigiye kumenyekana. Imana ya Isirayeli, Imana repentance, Imana y'amasezerano. Umuriro. Moto. Akiri gitangaza. Akiri gitangaza.
yakira igitangaza. Bohoka 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 bohoka. Ye. Moto 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 moto. Mana turasabye igitangaza. Reka igitangaza kibe ku muntu yashitse hano. Umuntu wese yumvise ko ari ibihe by'igitangaza. Umuntu wese yashitse ku uyu musozi, reka yumve igitangaza mu rugo rwiwe, reka yumve igitangaza mu kazi akora, reka yumve igitangaza mu muryango, reka yumve igitangaza. Mana, iminsi ibiri itarahera, umunsi wa Mungu turakeneye intahe mu izina rya Yesu Kristo. Warafise umugwayi, uyu munsi yumve igitangaza. Wararuhiye mu kazi akora, uyu mwanya yakira igitangaza. Warafise imiryango, warafise famiye, turakeneye telefone y'igitangaza, turakeneye igitangaza, turakeneye igitangaza. Mana ndaza uracakora, Mana ndaza uracakora, uko wanyeje n'uyu munsi ni kuri. Niyisa uracasemya, niyisa uracarema, niyisa uracasohora, niyisa uracahindura ibintu, niyisa uracakora ibikomeye. Turizeye gukora kwawe, turizeye gukomera kwawe, turizeye ukwera kwawe, turizeye ubugororotsi bwawe. Twaje hano mwami, ntabwo twaje kuraba umuntu, ariko twizeye ijambo, twizeye igihe cy'igitangaza. Turagushima Mana, kwari ibihe cy'ibitangaza. N'umuntu yaje hano ari umushitsi, arakeneye kumenya ko ari igitangaza. Mu miryango yacu bimenyekane, mu miryango yacu bimenyekane, ku buzi dukoreka bimenyekane. Hari abantu bari je hano mugabo, ubuzi bwabo hari ibicumbagira. Turasabye ubushobozi bw'Imana bwivange hariya ku kazi, ibitangaza bimenyekane. Abari babahagurukiye, tubagomba kubona igitangaza. Umwe wese ku ntebe yicarako, hariya mu kazi, hariya bandariza, turagomba kumva amajwi y'igitangaza. Oya, turi mu bitangaza, kwari ukwezi kw'ibitangaza, kwari ukwezi kw'ibitangaza. Reka hagaragara igitangaza, reka hagaragara igitangaza, reka hagaragara igitangaza, reka hagaragara igitangaza. Reka igitangaza kigendagenda n'amaguru, reka igitangaza kizana ibitariho, reka igitangaza gihindura amateka y'ubuzima. Waratangaje. Ratakarabasi kerote tuteke. Nimba uri kurasenga, sengera mu gitangaza gusa. Hamagara igitangaza, tegeka ibitariho bibeho, hindura amateka y'ubuzima. Hari ibyo bari barakoze ku buzima bwawe, uyu mwanya reka gitangaza. Ari we Yesu Kristo yivange mu ibyo bintu byose. Wese ibintu bihinduke, wese ibintu bihinduke. Oya, twaje guhindura amateka, amateka umaze mu gihe kirekire, amazina umaze mu gihe kirekire. Uku kwezi kutarahera, ndakeneye intahe z'ibitangaza. Uku kwezi kutarahera, Mana reka winjire, injira mu masezerano, injira mu buzima bwacu. Reka Mana urebe igitangaza. Wavuze ko hari ubundi bushobozi, wavuze ko hari ubundi bushobozi, wavuze ko hari izindi imbaraga, wavuze ko hari autorite, wavuze ko hari ububasha. Reka dukore mu bundi bubasha bwo hejuru, reka dukore mu bundi bushobozi, reka dukore mu yandi mavuta, reka dukore mu yandi mavuta, ayandi mavuta, amahirwe ya kabiri, amavuta ya kabiri, amavuta ya kabiri, isede ya kabiri, ubushobozi bwa kabiri, ongisiyo ya kabiri, ubwiza bwa kabiri. Ntiwemere, 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 ntiwemere ko abadayimoni bakumenyera, ntiwemere ko abarozi bakumenyera, ntiwemere ko Satani akumenyera. Oya, 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 bahindurire, bahindure bamenye ko ari igitangaza kiri muri twe. Bahindure bamenye ko hari Imana yahinduye, Imana yaduhinduriye, Imana yaduhinduriye. Oya, ntiwemere ko bagutwara uko bakucuritse. Oya, ntiwemere kuguma aho bari baragusize. Oya, ntiwemere kuguma muri kamenyere. Abadayimoni bakumenyere, Shetani ntakumenyere, abazimu ntibakumenyere. Mana twabonye ukora, Mana twabonye utabara. Turi
mu mavuta yawe, twabonye ugira neza, twabonye wishura. Mana turashe imbere yawe. Bibiliya yatubwiye ngo bararirira Imana batakira Imana, natwe dutakambiye Imana. Uyu mugoroba wo gutakamba, iyi saha yo gutakamba, uyu wa gatanu gutakamba, iyi weekend yo gutakamba, turatakambiye Imana. Turakugarutseko, nawe nutugarukeko. Turakugarutseko, tukwereka ubuzima bwacu, tukwereka amagara yacu, tukwereka amaproje yacu, tukwereka imigambi yacu, tukwereka ubuzima bwacu. Tubusize muri wowe, dusabye asirasi yo muri wowe, dusabye asirasi yo muri wowe, dusabye asirasi muri wowe. Oya bimenyekane Mana, twaje gusenga, twaje gusenga, twaje gusenga. Kandi namenye yuko nawe usenga kina, nawe usenga kina. Uwera wa Isirayeli, Imana y'amasezerano, muri autorite, mu ijambo ry'ubugingo, ijambo ry'igitangaza. Twizere igitangaza. Umudamu ari hano, abona igitangaza ku mugabo, umugabo ari hano, abona igitangaza ku mugore, umupapa ari hano, abona igitangaza, abana bari hano, umuntu wese mucicira arimo. Reka abona igitangaza c'Imana, reka abona igitangaza c'Imana, reka abona igitangaza c'Imana, reka abona igitangaza c'Imana. Umugore w'igitangaza, igitangaza, 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 igitangaza. Oh, Yesu, 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 Yesu. Yesu, 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 Yesu. Yesu, 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 Yesu. Vuga ngo Yesu. Ay 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 ay. Vuga ngo Yesu. Mwana igitangaza. Hehe. Hehe. Ya. Kirakoretse. Imana iraguhojeje. Imana iraguhojeje. Vuga ngo Yesu. Ropo sheko siti tantayaza. Vuga ngo zibiri binaka. Abansi banyibiye. Abarozi banyibiye. Niba bayora bicamwo. Izina rya Yesu. Birabasamiye, 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 birabasamiye.